Hello my people, hello mwese aho muherereye ari hanze y'igihugu hagati mu gihugu eka kumba mpande zose zisi ndabaramukije amaro y'Imana akomeza kubana namwe imbere kamera cyacu budije bwenganya amasimba from south zia na mu manuko hama ndakubwira ati n'umunsi I'm here ndabazanye umwe nuvuga ati n'umuririmbyi asanzwe abikora neza maze igihe atrendinga avugwa muri byinshi eka aramaze no gusohoka igihugu akaja hanze agakora ubuzi butandukanye je namwita hitmaker kubera ko ivyo akora ari ibintu byiza n'umu star asanzwe akundwa cyane n'abantu sijambe twicanye na kenshi ariko nimwifuza n'umunsi ko yo twidondora gatoyi ninga nabatumira abafana ba Burundi TV ukanda subscribe wotarakanda subscribe nawe ari jambere ubonye ikiganiro please kora subscribe hamukore share kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza hama behind camera sema cameraman Adam Juma Jukes Blaza yeah bro karibu cyane thanks yeah Eric Burundi TV ni television yacu twese nenda gwa karibu imbere ya kamera za Eric Burundi TV. Yes, hama murakoze cyane gose. Kubatanzi ndibaza benshi harabanzi nabandi batanzi ngaha kubanzi ni Blaze on Melody but izina ryonje official ni Blaze. Okay, Blaze aka Blaze on Melody. Yeah. Blaze on Melody twashaka duhagarare ku ndirimbo yawe. Indirimbo zawe. Kumva ko umaze duhagarare kuri emotion. Yes. Emotion Blaze waikoreye cover. Yeah. Ntabwo yikoreye video. Ico cyatewe niki? Biravana indirimbo kandi biravana n'igihe kubona je narasohoye official lyrics kuba itasohotse video official video ni ibintu yani biriho nyine muri game ni yani nkuko noshobora no gusohora audio gusa. Okay, hari ibintu mpamvu yo biri. Hari ibintu bivuga ko Bary on Melody afise indirimbo na Mkombozi hasa Victoria Sample. Eka sinovuga Mkombozi gusa urafise na collab na Bary Music. Abona makuru turoga. Bose. Mbe ni kweli kuzo ndirimbo gushika no masaha zimaze amezi atashika kuri 6 zarasohoka. Bihagaze gute? Ndibaza kila kintu cyose gisohoka par program. Okay. Bary hari inkuru twumvise ko Bary atangaza ko hevye umuziki. Aravuga ati Bary na hevye umuziki. Ariko jusqu'à aujourd'hui Bary kumvise ngo aracari mu muziki ariko namakuru twumvise ko Bary avuye mu muziki ndana bi postinze kwanza sorry gusa je ndatahura kubera abantu babonye nishaye sana nk'umwanya munini kandi nta nkora about music rero hari ukuntu abantu bace bibaza Bary yabitose nyene bya music but nta na hamwe je nigeze postinga ngo Bary ngo umuziki jewe. Okay, Bary no muririmbyi ari muri MT Management. Yeah, of course. Nihe label wifuza kujamo inyuma ya MT? Nta yindi. Okay, nihe label imaze kurondera Bary kugira ngo uve muri MT man? Ndibuka mu gihe cy'inyuma hariho label zishika muri zitatu. Inkuru yigeze go trending ngo Bary ngwati yahevye umuziki rero abantu benshi baca bibaza ngo Bary yahevye umuziki kubera uburyo bw'irebo ngo atse ngo ari buki but MT nebo ihagaze neza urazi gufasha abantu bane bose ubarira audio na video nakazi urumva nakazi sana zigakomeye rero impamvu y'ivyo irebo nyinshi zishaze muri zitatu zaraje kora zari zimaze kubona ibikorwa byanje maze gusohora kandi ndi muri MT na kandi MT niyo MT niyo yatumye ibikorwa byanje byose bikwiragira hose. Okay, rero izo rebo zitatu zose zaraje kundondera. Okay, ndibaza ko tazoshobora kuvuga amazina. Ntazina kuvuga. Okay, reka tuve kuri ico kintu tugenda kuri iki cha mugenzawe Pilave. Harigwa ko Pilave muri MT atakirimo ana makuru turonka mbe nivyo ntakirimo muri MT cyangwa ari muri MT? Je nko muri ico kibazo simbona je ico no bankwe kwishura mu ngaho kubera Pilave nta munsi numwe arazansezeraho bro je kubera impamvu yikanaka je navuye muri MT canke boss wacu nta munsi arambwira bro rero gushika uyu munsi wewe biruku nuko Pilave aruko no je Pilave turavugana neza kandi tucari kumwe. Okay, Bary bishitse hagashika igihe ukavuga ati je Bary shaka mpebe umuziki nakaye kazoshobora gukora inyuma y'umuziki? Nubuzi bwinshi cyane gose nashobora kudandaza nashobora urazije akazi kanje kuva kera ko ari gucapa
gucapa gusiga ibyo biheze naradandaje impuzu ibintu byinshi cyane bose wumva umuziki uhagaze ubuzima bwanjye byo burabandanya. Reka duhagarare kuri iki cy'akazi kawe k'umuziki. Hari ibintu bivugwa yuko wewe mu kazi kawe ukora k'umuziki ko hariho intambamye ukunze guhura nazo. Intambamye nawe zindi ni gukundwa cyane kuruta abo muri kumwe muri label, bigatuma abarinze muri label baca bababara cyane, bikavuga yuko ariyo ntambamye yatumye na P-Love ahitamo kuva muri label. Ngo ni kubera ukundwa cyane na manager na CEO wanyu, bigatuma abandi baririmbyi badahabwa umwanya, badahabwa urukundo, bigatuma bo kwikura muri label. Icyo nicyo kivuga ko je muri ico kintu simfise kuntu no kivuga kubera twese aradukunda. Twese aradukunda no umuntu kandi afasha twese. Iyo abavuga ngo ugenda mwanka ngo ndamukunda yoba afasha umuntu umwe gusa. Ariko Blazo wewe bararihiye twigende the Islam gukora video. Yes. Ariko utahure ko P-Love yahoze muri MT, ari yatanguye muri MT. Iyo chance ntayo rigera ronka. Iyo chance yo kujya Islam gukora indirimbo da Islam s'il vous plaît, wowe ukagenda ukagaruka numva ko hari hakayikintu kirenga. Hama ikindi je ndakwibutse ibintu je byatumye ngenda Islam ni ibintu bibiri. Ni umuziki kandi na shop je naho ndandaza impuzu, nari ngiye kandi no kurangura impuzu. Urumva ngiye kurangura impuzu bica bisabwa ko ibikorwa bibiri byose ndabikorera rimwe. Cyangwa music na business. Okay, music business. None ubu uye Blazo. Uri mu muziki gusa canke urabicanga byose music na business? Business misi hezera yumvye gatoyi. Bica bisabwa kwanza ko mpagarika kwanza bica bisaba ko ntangura ukundi gushasha. Urumva gusa sinahevye. But ni ibintu nyene by'umwanya muto, ni ntambamye y'umwanya muto gusa. N'umunsi Blazo biravuga yuko ari mu nteguro zo kubaka. Ni makuru twumva ngo kirarongore yewe mukenyezi. Icyo naco cyo bakimeze gusa. Nubeshe. Turazi mu myaka iheze watanguriye mu band yitwa Light Band. Yes. N'umunsi nturi muri Light Band. Ndi muri MT. Nihe difference hagati ya Light Band na MT? Difference hari muri Light Band no management, no CEO. Urumva kila kintu cyose twimenya na Bary audio. Twavuga bana kubera twari dufise umuntu adufasha yitwa Sauce niwe yatumenya audio. Gusa nta bushobozi twari dufise bwa video. Okay, ariko tugaruke kuri Peter Sauce. Peter Sauce biravuga yuko yagarutse. Yes. Arafise na studio Peter Sauce. Yes. None studio ya Peter Sauce ni musiri. Blazo nkawe. Urevugezeko. Uracare kuri level gukorerwa na Peter Sauce sana. Canke urengeye. Sana no. Peter Sauce ni umuntu je no wenda afise intuze igikorwa kwa Peter Sauce. Kandi kirakuze. Nta difeririho hagati ndimo je maze gusohora hamwe niyo zose ni fresh. Nta difference no kubera mbona zose umengo ziri ni hit. Okay, kubera ko Peter Sauce yahisemo gushinga studio ku Muyange ntayitwari Bujumbura. Yatewe n'iki? Ivyo ndibaza bivana n'ivyimviro vyiwe canke bikavana na target nyene afiseko. Okay, tushaka tumenye project ufise mu nomis. Turetse kwa yo collabo ya Mkombozi, turetse ya Bell ni na Bary Music. Yes. Niye project yindi ubundi webuzi ufise inyuma yuko? Sinashobora kuvuga vyose gusa ikintu nyamukuru nuko atamisi nyinshi igiye kuhaca ngoma ndekure indirimbo ndimwe na Mkombozi. Okay, reka tuse nk'ababwira abakunzi ba televiziyo yacu ya Elic Burundi TV. Tubwira ati ni gukurikirana Elic Burundi TV ugakanda subscribe ekaroko grand frère ngaha Blazo Melody mugakanda subscribe mukamufollowinga no ku ma platform yiwe yose kugira ngo mukomeze kuronka umuziki kuryosha. Reka tugushimire. Yes po. Grand frère tugushimire cyane ukuntu mwatwitabiriye no kuza kudufasha guha information, guha message abantu bari kuturabona kano kanya. Ikindi kintu ushaka turangirizeko n'amajambo abiri ishaka umbwirira abafana bari kukuraba hano. Ni kintu ubabwira akajambo kamwe batekerera. The first time kwanza ndabashimira kubona bafashe time
yo kuturaba abafanzi ba RTV Burundi hamwe n'abafanzi banje bose aho bari hose respect yeah murakoze cyane murakoze namwe ya iyi Burundi TV imbere kamera jet Burundi Chibunenga Mnyamasimba from City from South ya nkare mu manuko behind the camera say my cameraman Adam Juma Jukes akuzana memaje meza neza cyane atigera nta hasi tubabwira ati turabakunda cyane kandi murazi ko tubakurikirana ku rugero rwo hejuru tubabwira ati turabakunda cyane mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu mudukurikirana kuri Instagram, Facebook, YouTube ati ciao.